Reka ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikira abakunzi ba Peace International TV nde Moses Angelo. Ndagarutse kandi mu kiganiro c'amagara y'abantu, amagara asumba amajana kabisa. Rero twagendeye kandi wa muganga amaze iminsi aduha ibiganiro, akaba asanzwe ari umuvuzi w'imiti kama. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kibazo c'ingwara yibasira abantu batandukanye kandi bakabura ukuntu babyifatamwo, ingwara ya amibe. Amibe. Mbega ati bimeze gute? Iyo ngwara irakira? Itegwa niki? Ni bande bayandukirwa? Mbega umuntu yobyifatamo gute amaze kuyibona ko ibimenyetso? Turi kumwe rero na Etienne niyo mungere, reka ndamuhikaze umuganga wacu. Nimpore nimpore cyane kutugendera. Yego cyane, yase turanezerewe cyane. Muganga, hari ikibazo muri kino gihe gihanze abantu benshi, ingwara ya amibe. Mbega ko benshi bavuga ati ingwara ya amibe mengo ni Gifaransa, mu Kirundi hariho izina? Bizwi kw'iryo zina nyene. Bizwi kw'iryo zina nyene amibe, ariko mu bisanzwe yitwa amibiazi. Niyo ngwara mu bisanzwe. Ego, none imeze gute rero? Ibimenyetso byayo bimeze gute? Murakoze cyane. Nagomba mvuge ku by'ingwara bita amibiazi. Iyi ni ingwara ikomeye cyane y'Amerika, yatikiza inganda nyinshi, abantu benshi barapfa. No kuvuga ibice mu bantu bose baba ku isi, ibice 10, hagati y'ibice 10 n'ibice 20 kwijana baragwaye ingwara ya amibe, baragendana uwo mugira wa amibe. No kuvuga rero abantu ibihumbi 40 gushaka ku bantu ibihumbi 100 barapfa bishwe n'iyi ngwara. Aho ni ku mugabane w'isi? Ni ku mugabane w'isi. Nibyo OMS yashoboye gushira ku mugaragaro. Mumva yuko atari ingwara yoroshe cyane, ni ingwara ikomeye. Iyo ni ingwara iterwa no mugera bitwa Entamoeba histolytica. Iyo rero ikaba iba kenshi mu rurarukuru. Ariko ntitwereka kuvuga yuko amibe iri ubwoko bwinshi, amibe ifatira mu bihimba byinshi, ariko hanini amibe iragaragara cyane mu rurarukuru hamwe no mu gitigu. None itegwa niki? Ni inzoka? Bimeze gute? No kuvuga nkuko twamaze kubivuga, no kuvuga n'uyu mugera bitwa Entamoeba histolytica winjira mu mubiri, hanyuma umaze gushika mu mubiri w'umuntu, akaba ariyo umubiri w'umuntu yigaburira, hanyuma igahinduka inzoka rero ikeneye kubaho, hanyuma igaharagata umuntu mu mara, gushikaho mbere ishobora no kwiyubakira no guharagata amara, igatobora ikiyubakira ikintu, ikizu ishobora kwiberamwo igihe yamaze gukomera cyane. None twovuga yuko iva ku mwanda mwinshi, isuku rike, kuko wumva mengo irazana inzoka? Iyi ni ingwara rero ishingiye cyane cyane ku bintu by'isuku, na cyane cyane mu uyu mwanda mukuru. Uno mwanda mukuru niho harimwo uwo mugera cyane, kandi uwo mugera urafise kuramba, ukashobora kumara indwi 2 uri ngaho atangorane n'imwe utarapfa. Mu gihe rero iyo umuntu iyo bishitse umuntu akaba ari hafi y'uwo mwanda, kumbure agashobora gufungurira nk'ahantu hafi y'uwo mwanda, cyangwa amazi agashobora gutemba, abantu bakayakoresha, muri ico gihe barashobora kwandura iyi ngwara ikaba irinjiye mu mubiri w'umuntu. Na cyane cyane rero no kuvuga ko ari ingwara ishingiye kw'isuku rike. Mbere mu abashakashatsi berekana yuko hirya no hino ahantu cyane cyane mu bice biri civilize cyangwa biteye imbere, usanga ino ngwara itaguriye cyane gusumba mu bindi bice, mu bice bisanzwe byo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Nibo bikunda gufata cyane gusumba ahandi hantu usanga bakora ibintu by'isuku cyane cyane nko ku mazi cyangwa no ku byo bafungura. Ico gihe ntibakunda gufatwa n'iyo ngwara. None novuga yuko abayigwara n'abantu bo mu mico yose, guhera ku bana gushika ku bakuze? No kuvuga ku bijanye n'iyi ngwara, umuntu uwo ari we wese arashoboye kuyigwara.
ariko kandi abana iraborohera cyane kubera ko mu mibereho yabo babaho ataco birinda. Hajya bavura, hajya bagendagenda, hari igihe usanga bariko barakora mu mwanda mukuru wabo, kubera ko iyi ndwara ntiyandura biciye mu rura rukuru gusa, ahubwo irashobora no kwinjira mu mubiri, kwandura biciye mu mubiri igihe umuntu akora mu myanda n'intoke, ico gihe naho nyene iyi ndwara irinjira mu mubiri. Nakuvuga uwari we wese irashobora kuyandura, ariko cyane cyane abana hari uburyo bwinshi cyane bwo kuyandura, ariko kandi n'abantu bakuze muri rusange nabo nyene hari uburyo bwinshi bwo kuyandura biciye cyane cyane ku bintu bafungura nk'ibi vyamwa. Kumbura gashobora kugurira nk'icamwa ahantu gacucihereza uko nyene, ni kuvuga utakironze utakironze, kubera ko nk'ubu isazi ishobora kuba yagendagenze kuyo mwanda mukuru aho yawubonye, hanyuma ikaza gashobora guca igwako kw'ico camwa. Twabonye yuko uwo mugera umara igihe kinini utarapfa, utarononekana, cyangwa zikaza ku bifungwa ahantu bariko bafungurira nko hanze, ahantu hatameze neza. Ico gihe biroshe cyane yuko umuntu wari wese ashobora kwandura ino ndwara, kandi ni indwara mbi cyane. None ga Bwana Etienne, muri kino gihe urabona yuko numvuga ati isuku ni rikeya, uravye mu vyo tunywa, amazi tunywa, mu vyo abantu bagura ruguru hoho urabona n'amazi banywa nayo mu masoko, haraho abihagarika ku misozi y'amazi akaza agashikira mu myonga, abantu bakayavoma ugasanga bariko barayanywa batanatetse. Tuvuga yuko twese tuyigwaye rero. Bo biravye amibe yashobora kumara igihe kinini ya cyane mu muntu ntabimenye. Yego, atarabimenya agashobora kuba yigendana, hanyuma igashobora kugendera kura rero umuntu ntabimenye. Yego, ivyo ndavyemeza yuko abantu benshi cyane barafise ico kibazo, barafise iyo ngwara, hamwe baza kwipimisha n'abantu bake cyane bosanga atamibe bagwaye. None ibimenyetso rero bica bikwerekana yuko uyigwaye nibihe? Ni kuvuga yuko n'ivyo bimenyetso iyo birinze bigaragara bitsigura yuko umuntu aba yasinzikaye. Iyo umuntu rero amaze ivyo bimenyetso bimaze kumufata, amaze gufatwa n'iyi ngwara, hari ibimenyetso bikunda kuza aho nko gucibwamwo, no kuvuga diare, gucibwamwo ibintu birenduka bimeze nk'ibintu vy'ibiseruseru. Iyo vyakomeye umuntu ashobora no gucibwamwo ibintu biriko amaraso, ariyo bita dysenterie amibienne. Hariho kuba umuntu agenda acika intege, hanyuma no kugenda ashira umunywera, no kuvuga akagenda yonda atagenda atakaza ibiro mu buryo budasobanutse na gatoyi. Hariho kandi bamwe barakunda kugira amaseseme, bakadahwa rimwe na rimwe. Hariho n'ikindi kijanye no gutakaza akayabagu. Iyo umuntu rero amaze kubona ivyo bimenyetso, mbere hariho n'abandi sanga agenda rakama amaraso, ugasanga amaraso umwitegereje mbere no mu mubiri wiwe urabona ko umenga urumaguye, agenda ashira umunywera kandi mukabana no mubiri nyene ko ata amaraso akwiye afise. Ivyo rero biri mu bintu mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu aba afise ico kibazo. Ariko kandi twavuze ko hariho amibe ifatira mu rura rukuru, hariho n'izifatira mu gitigu. Kuifatira mu gitigu no kuvuga igihe umuntu aza yumva ububabare mu rubavu ahagana hano kwibere, mu rubavu rw'iburyo, no kuvuga ahari igitigu nyene, nawe nyene amaze kumva ubwo babare akitegeza kuja kwipimisha akamenya neza ico kibazo yoba afise, kuba ari igitigu gisanzwe cyangwa ari amibe yoba iriko irabitera. Kandi no kugira ubushuhe ariko ntashobore gutugutirwa, navyo nyene biri mu bimenyetso biranga ino ngwara ya amibe, cyane cyane amibe ifatira mu gitigu, mbere no kuvyimba kw'igitigu. None ko hari bamwe tubona usanga bavyibushe bayigwaye, bo byagenze gute? Bo no kuvuga biva ibimenyetso twavuze ko ari byinshi. Hariho abo bifata bakonda bagatakaza ibiro, amaraso agakama, ariko hariho n'abavyibushe nyene ishobora gufata, kubera ko hariho n'ibimenyetso bimwe tutari twavuze. Hariho nk'ikimenyetso cyo kugumbiza. Burya rero y'abantu bakunda kugumbiza byo bita constipation, barakwiye guca bisuzumisha amibe, kuko kenshi biva kuri yo, biba byavuye kuri amibe. Rero kenshi nk'abo usanga bafise ibyo bindi bimenyetso,
uretse havuyemo kirya co kuhonda yego. none kuba umuntu amaze kuvyibona ko ivyo bimenyetso aca akora iki rero? Umuntu amaze kwibona ko ivyo bimenyetso we nyene ubwiwe akaba yumvise yuko bimwe twadondaguye bimwe ashobora kuba bifise, nagenda yipimishe, kubera ko kwipimisha biroroshe cyane ku mavuriro atandukanye yaba matoyi canke makuru barashobora kwipima, kandi nimvira ko bitazimvye kugira ngo ashobore kwimenya neza ikibazo afise, kubera ko umuntu aja kwivuza ingwara yamaze kumenya. Hanyuma amaze kubona yuko afise ico kibazo ca amibe, kubera ko twabonye ko ingwara ya amibe ifise ingaruka nyinshi, kumbure hari izo tutashoboye kuvuga. Ubiravye amibe imaze gukomera mu muntu, no kuvuga iragenda ikimbamurura ikiyubakira igikono cyo bita kiste, hanyuma ico gihe rero niho itangira kunywa amaraso umuntu. Rero umuntu akagenda arakama amaraso agasanga haciye hafatwamo z'iya ngwara za anemi, atazi mu by'ukuri ico biturukako. Hanyuma amibe iratembera mu mubiri igashika mu gitigu ngo twavyumvise, irashika mu mugongo ikavunagura umuntu mugongo. Amibe iratuma abantu b'abagabo bashobora kubura inguvu na nkeyi mu by'amanga bubatse, ntibashobore kugira ubwo bushake canke babugira naho ntibashobore kumara umwanya ukwiye. Iratuma kandi n'abakenyezi batashobora kugira ubushake canke se ngo baryohererwe igikorwa c'amabanga yabubatse. Rero turabona kandi ko iyi ngwara irabandanye igakwira mu mubiri ku buryo ishobora gushika no mu bwonko. Ni hamwe rero iyo amibe imaze gushika mu bwonko umuntu ashobora guca apfa atakindi itagishoboye mbere no kuvugwa ko aba yarasinzikaye cyane. Aba rero umuntu yamaze kugwara iyo ngwara niyiture abavuzi imiti kama, kubera ko turafise imiti ishobora kuyivura, hanyuma umuntu agasubirana amagara meza nyimba akoze yitwaye ya mitwarire mibi dusanga kubera ko iyi ngwara yoroshe kwandura. Ivyo bibaye arashobora kuyandura mugabo aba yanduye bushasha, ntabwo bishobora kubandaniza hahandi yari igeze, aba yarakize ariko bigashika kongera akayandura. Hanyuma ni vyiza rero yuko abantu bo kwimenya hanyuma bakitura abavuzi hakiri kare, kubera ko ino ngwara irakomeye kandi irakomeye cyane. Iyo umuntu ayivuje hakiri kare ntibishobora kumutwara uburyo bwinshi, ariko ayivuje byarakomeye biramutwara igihe kugira ngo iyo miti ishobore kwica uwo mugera umurimwo. Abantu nkuko mwamimbajije, abantu nabo batari bwashike aho bagwara batarimenya ku by'iyi ngwara, nabo nyine nibipimishe, kubera ko twabonye yuko hari igihe itaboneka, umuntu ashobora kwimana igihe ntiboneke, bakipimisha bakabona basanze batayigwaye baca bakora ico bita kwirinda. Yego. None ko bamwe tumaze kuganira nabo bavuga yuko iyi ngwara bayivuje kenshi ariko ntibakire, none bugira kira nyene? Iyi ngwara je ndemeza neza yuko mu buvuzi kama ino ngwara ishobora gukira, kubera ko Imana yaratanze ubushobozi bukwiye mu vyaremwe. Umuntu yahuye n'umuti w'ukuri kama urashobora kumukiza, kubera ko namampura n'amaka menshi y'abantu baba baragerageje kwivuza bagafata ama specialite n'ibindi byinshi ariko bikanka. Hanyuma tukagerageza gukorana nabo na cyane bemeye kugira ku rutonde umuganga aba yabahaye, mwico gihe barashobora gukira, atari ba bantu bashaka ati mu muti umunsi umwe gusa, umuti w'imisi ibiri gusa, kandi bakayoberwa ko iyi ngwara ikomeye cyane. Rero umugabo ndemeza yuko ino ngwara ishobora gukira mu buvuzi kama. Hari akantu wavuze ati ngo ushobora no gupfa. Yego. Biba byagenze gute? Ni kwica? Na cyane yuko twabonye yuko iyi ngwara imaze gushikamurura ikiyubakira, habamwo kunywa amaraso y'umuntu. Rero usanga abantu baguma batakaza amaraso, kandi umuntu agenda ashira amaraso. Hari abantu batihuta kuja kwa muganga niba bagwaye, bagerageza gushaka kwigwanako, mwico gihe umuntu ashobora kwisanga yamaze gupfa kubera kubura amaraso. Hama ikindi naco nuko ino ngwara twabonye yuko ari ingwara ikura, hama uko ikura igateba ikashika mu bwonko umuntu acapfa nta kindi. Yego. Mu byo twamaze kumva ngo ijya nzoka irashobora kwinyegezamwo nubwo boyiha umuti,
ikakwereka yuko mengo yagiye ariko itagiye, yego biba byagenze gute? bo ni ukuvuga igihe umuntu aba yafashe ino miti kama, ndiko ndavuga cyane cyane ku ruhande rw'imiti kama kubera ko ariyo maze kubona ishobora kuvura umuntu agakira. Ku ruhande rw'imiti kama, umuntu afashe umuti hama akawufata mu kiringo gikwiye, tuba twagerageje kuvugana, tuba twamubwiye, iyo ngwara irashobora gupfa, ujya mugera urashobora gupfa hanyuma umuntu agakira. Ariko kandi hari abantu baza bashaka kuvyorosha, bakeneye gufata umuti woroshe, umuti mukeyi usanzwe, bagashaka ko bafata umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Abo mu by'ukuri iyo ngwara ntabwo iba iragira kuba ishobora gupfa ngo ushobore guhangana uwo muti ushobore kuba wayikoreye ko neza, cyane cyane yuko hari igihe abantu usanga baremvye bafise iyo ngwara, amibe yaramaze gukongatara ikaba yarubakiye n'igikono ishobora guhungiramwo. Bisaba yuko afata umuti mu kiringo gikwiye kandi umuti ukwiye. Rero abantu rero bashaka kwivuza bo kwemera impanuro z'umuganga, hanyuma ntibashake kwiyorohereza, kuko ino ni ingwara ikomeye kandi ikomeye cyane, kubera ko twabonye yuko uno mugera uraramba cyane gose. Ego kumbe rero mu guheraheza kino kiganiro cacu, muganga Etienne Niyomwungere, urabwira iki abadukurikira ukuntu bo kwifata, abatarayandura, abamaze kuyandura bo kwitora gute? Abamaze kuyandura nibiture abaganga vuba cyane bitarakomera, uko bimaze gukomera urumva ko bishobora no gushikana mu rupfu canke bigatwara amahera menshi cyane. Hama batarandura nabo nibakoresha ingingo zo kwirinda, no kuvuga no kugerageza kwirinda gukora mu micafu ujanyeyo intoke mu gihe utazambitse gango zishobore gukingirwa, kwa ko amibe irashobora no guca mu mubiri igihe umuntu yakoze mu micafu. Hama abafise abana bakage bo kwigumana bonyene, bagume bakora mu mwanda itandukanye, cyane cyane umwanda mukuru, kuko ivyo nivyo bakwegera ijya ngwara ikabakaranda muri bo, bagakura bafise intege nke cyane, barononekaye kubera ko ijya ngwara irica ingingo nyinshi z'umubiri. Hanyuma kandi twobwira abantu kwimenyereza kunywa amazi, na cyane cyane amazi atetse. Abo bishoboka basanze banywa ajya amazi asanze akingiye nka za Kinju ateguwe neza, ariko abo bidashoboka nabo nibateka amazi hanyuma bashobore kwiheza amazi. No kuvuga ico gihe ijya migera iba yamaze gupfa, nyamba bagitera yamaze gupfa. Hanyuma rero bagerageze, abantu nibagerageze kwirinda kufungura ibintu bafungura, kuraba ko bironze bikingiye, kugira ngo iyo myanda ishobore kuba yapfuye, hanyuma dushobore kwiberaho neza. Yego murakoze. Reka ndagushimire cyane muganga ko byiyumviro muduhaye, nizera yuko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu. Mu by'ukuri turiteguye cyane kubananya duhugura abantu kugira ngo dushobore kugira amagara meza, nimwadutumako tuzoza nta kibazo. Murakoze cyane. Reka namwe mwese mwariko muradukurikira, tubashimire cyane muri kino kiganiro c'amagara y'abantu, amagara asumba amajana. Mwumva yuko muganga aduhaye impanuro nyinshi rero mu gisangiza n'abandi kugira ngo tubashe kwikingira tugire amagara meza. Mwariko na Moses Angelo, bye bye.